nibaza yuko umushinga na Pacifique ni mwebwe mwabariye abantu baje mu myiyerekano canke mu myigaragambyo kugira bagwanye ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Rero kugira imyigaragambyo nibaza yuko bari babirekuriwe n'ibwirizwa shingiro, ariko ni kuki ijya myigaragambyo ndiko ndabiraba je ku ruhande rw'iwanje ijya myigaragambyo yarimwo ikindi kintu kiyigegejemo mwoba mwarateguye icambere mwereje cinyegejemo nuko hace hatangura guturigwa abantu, ni kuvuga ivyo bice byibutsa abarundi akahise k'igihugu, haca haraturigwa abantu kandi nta n'ikintu na kimwe mwigeze mukora kugira abantu batangura guturigwa. Akarorero umuntu atuririwe mu Nyakabiga kandi ari mwebwe mwashize abantu mwibarabara. Ikindi kigira kabije cinyegeje muri ijya myigaragambyo haciye haba kudeta, ni ukuvuga abanyagihugu bagiye gukinda ubwo batazi, mwabashize imbere baje kurwanya leta kwerekana basa akababaro bari bafise cyangwa imwe mwari mufise, ariko inyuma y'ako kababaro kumbe hari hinyegejemo kudeta, ihirikwa ry'ubutegetsi. Bijya mwabikoze habiki, mwateguye ijya kudeta habiki, mwari mufise intumbero kandi mwebwe tubazi by'ukuri yuko muvugira abanyagihugu, muserukira societe civile. Bijya mwabiteguye byari bifise intumbero imeze nka by'ukuri. Murakoze cyane, nibaza yuko abandi baza gukurikira ni mwanyishura. Nagomba bwa mbere ndamutse mwebwe mwese turiko turaganira muri kino kiganiro, nongere ndanabashimire ko mwiyumviriye kuntumira kugira ngo dusangire ijambo. Narumvise ko abagize iyi groupe yantumiye ahanini ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'abandi begereye CNDD-FDD bari mu mihingo yose y'isi. Hari abari muri za Australia, abari mu za Buraya, mu za Afrika y'Epfo, mu za Kenya n'ibindi bihugu byo muri Afrika, eka mbere n'abari mu Burundi. Nabitavye ndabizi ko benshi mu bari muri no groupe tudasangiye ivyumviro, benshi mbere barimwo abanafata nk'umwasi bagira bati n'umwasi w'igihugu, ariko kuba muntumira mukifuza ko tuganira ni ikimenyetso gihambaye ko mwemera ko naho twadusangiye ivyumviro twese turi abana b'u Burundi kandi dufise ico dushobora kuganira. Ikindi nshima kandi nshimangira gaha nuko uko hoba ibibazo byose hagati y'abarundi, inzira yo gutora umuti izokwamica mu kuvugana hagati y'abana b'u Burundi. Ndanezerewe rero ko twese nk'abanyagihugu bari hasi dushobora gufata intumbero yo kuvugana mu gihe abo hejuru biba bikiriko birabagora kumva ko iyo ariyo ntumbero nyamukuru. Kumbure bizohera hano hasi nyene bitinde biduge bishikira abo hejuru bagire bati none ko twanka kuvugana n'abandi barundi kandi bo hasi baratanguye kwivuganira. Kumbure izoba akararo keza kazotuma n'abo hejuru batahura ko twese turi abana b'igihugu kandi ku muti ari uko tuvugana kandi kiriya gihugu tugisangiye twese tuzokibanamo twese atawajya wangura. Rero ijambo rya mbere ryari iryo ry'ugushima no kubaramutsa. Akabazo ka mbere nako muciye mumbaza nako nyenda ndagashimye kuko ndakumva inshuro nyinshi cyane. Muti imisi ijana iraheze Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi, ashikiriye ubutegetsi mu Burundi. Ati muri iyo misi hari byinshi yakoze, muri ivyo mukagira muti harimwo vyiza birimo nko guhana inkozi z'ikibi, birimo kwiyegereza aho batavuga rumwe, iki ntaco nzi ko arico, hamwe n'ibikorwa by'iterambere. Muti rero none ni gute mutigera munyumva nandika vuga ibintu vyiza leta ikora kandi ibintu vyiza biriho, nkakunda kwereka
ndagihere kure aho muza kubona ko uko muvyibaza uko muvyumva atari nako biri iyo hariho iciza kiboneka turagishimikako atari uko tukivuga twebwe dushimagiza ubutegetsi kujya ubutegetsi bwo bukeneye abakora propaganda iyo bakoze ikintu cyiza tubatera intege tuti nimubandanye gutyo tukanerekana n'icoba gisigaye boca bongera ko ngo bibe byiza kurusha bije mu ntumbero nziza ifasha igihugu cyose kandi bibe ibirama iyo naho ari bibi leta turayikebura naho nyene mu ntumbero kuyisaba ko itumbereza ijya muri byiza mu bisanzwe byo tuvuga byose bitumbera ku kurondera ko habaho ineza no koroherezwa k'umunyagihugu rero reka nje kure igihe Evariste Ndayishimiye agenwa n'umugambi CNDD-FDD kugira ngo abe ari wazowuserukira mu matora ndi mu bantu ba mbere bagize ico bavuze nabibagijwe mbere ni radiyo ijwi ry'abanyamerika rimbaza uko mbona uwo muntu nuko nakiriye igenwa ryiwe amajambo navuze ico gihe hari bamwe yanezereje mbere barimwo abari begereye Evariste Ndayishimiye n'abasenedefitede hari kandi n'abandi mbere mu bo twitwa ko turi kumwe batanatahuye neza n'ico nari nanavuze ico gihe naravuze ko kuba ubwa mbere bwo atowe ngo aze yitoze twabyakiriye neza cyane kuko twabifashe ko ari nk'intsinzi iri mu rugamba twatanguye kuva mu mwaka wa 2015 dusaba ko mu Burundi hubahirizwa ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha hubahirizwa ingendo ya demokarasi yuko abatwara baza barakuranwa ntihagire umuntu umwe yiganzira ubutegetsi bw'igihugu muribuka twiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi perezida Nkurunziza twashimika kuri ivyo twavuga tuti ntivyumvikana mu gihe ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha avuga ko ata mukuru w'igihugu n'umwe azigera arenza ibiringo bibiri igituma CNDD-FDD itashobora gutora uwundi mukandida atari Petero Nkurunziza maze igihugu kikabandanya ni kubera iki twagira tuti ni kubera iki CNDD-FDD idashobora kuronka uwundi muntu muri ico gihe bagashima guhonyora amategeko gushika naho umugambi wabo wicamwo kabiri gushika naho igihugu kibamwo injyane zadutse gushika naho dufatirwa ibihano mu gihugu gushika naho abarundi bapfa bakicwa nabi gushika naho igihugu kisa kigiye mu ngwano kubera gushaka k'umuntu umwe kandi uwo mugambi wiwe ufise abandi benshi bashobora kwitoza bagatwara akarorero nuko Evariste Ndayishimiye niho yari ni kubera iki batamutanze muri 2015 twebwe rero igihe atanzwe ngo yitoze muri uwo mugambwe twatahuye ko umuhisi perezida Nkurunziza atazobandanya ikiringo kigira kane tubifata nk'inkuru nziza ku gihugu muri ico gihe ico twaragikengurutse ikigira kabiri batubajije uko tubona General Ndayishimiye twarabivuze ko twe twamubona twafatiye ku mabi menshi yagiye aranga ubwo butegetsi amabi makuru ajyanye n'ivy'ubwicanyi kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwicanyi bufise uburyo bwinshi hari ukugandagura abantu hari ukubafata bakaca bagenda bakicwa hari n'abafatwa bakabugwa irengero hari guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu n'ibindi byinshi hari kandi amabi ajyanye no konona amatungo y'igihugu aho usanga abantu bagejwe amabanga bagiye gusahura igihugu kiri mu bya mbere bikenye ku isi ariko ugasanga bahindutse bamwe mu batunzi ba mbere ku isi Pacifique yatwije imiduga yaremeje ati hari abantu bafise amafaranga bafise ubutunzi boharura indwi yose bakaba batarashobora kubuheza ko ari cyo gituma batazubahiriza ibwirizwa shingiro rivuga ko abategetsi bateza kwerekana amatungo yabo ivyo nibo yarayivuze sije nabivuze rero ivyo vyaha bibiri bikomakomeye novuga ukwiba igihugu kusahura amatungo y'igihugu be no kugandagura no kwica abarundi nivyo vyaranze imyaka 15 iheze y'ubwo butegetsi ariko rero twe twaranavuze ijambo tutahurije ko na benshi ko General Ndayishimiye naho yamye ari mu mugwi w'abafata ingingo zikomeye mu gihugu ati atabaye mu nzego dukunze kumvamwo ici c'était en 2015 mu gukora ayo mabi kuko nyene
Par l'autorisation de Pacifique, Nininahazwe, les gens ont tiré même des policiers. Regardez-moi. Moi, je vois ça. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? abamuzi nabo mu bagendanye nko muganga Sendefite narabumvirije bo baragize bati Evariste Ndayishimiye niko ababikurikira hari byinshi badashobora kumuvuga ko nka kujya usanga abandi baranduye mugabo batiwe nuko atigeze arongora ibisata bifata ingingo byo nyene ku buryo ibyaha byakozwe byoca bimujako bati ubundi yari yegeranye n'abafata ingingo jewe ko ndabivuga ko nafatiye kuri iki cyuko mu maraporo Ils ont brûlé des gens. mu twebwe muri abo basuma no muri abo bagiye Ils ont arrêté des policiers, même des femmes. Sans honte, sans honte. ibyo ashobora kubikoresha nk'umutahe ukomeye wo gukiza igihugu kugira ngo Regardez-moi ça. ikiremwamuntu bihagarare Ce n'était pas sous l'autorisation de Pacifique, Nininahazwe. C'est quoi ça? azaniye intumbero twanafatira kandi ko ari we yatanzwe kenshi mu biganiro bya Sendefite n'abatavuga rumwe tukizera ko ashobora gushyira imbere iyo ngendo kugira ngo ashobore kunywanisha abarundi muri kino gihe batatanye bavanye igihugu cigabuyemo kabiri bamwe bitwa abenegihugu n'abandi bitwa abansi b'igihugu tutikumbure niwe ashobora kuja hagati ashobora kuguruka akavugana n'abo bandi biswe abansi maze agashobora gufatanya igihugu ivyo rero twese twabibona nk'umutahe ukomeye aje azanye ushobora gufasha igihugu nyene ariko kandi twarongeye ko tuti ntitwibagiye ko yahora arongoye umugambwe ufise igisata citwa imbonerakure gikunzwe kuvugwa mu mabi menshi ivyo byose tubivuze tutibagiye ko yahora arongoye uwo mugambwe hanyuma turongera ko tuti turavye uko tumuzi nta rubanza twomucira atacarakora tuti twe tuzomurabira ubwe azotogwa tuzomurabira ubwe azotwara ni vyiza ko umuntu yoharugwa ko ivyo yikoreye wenyene rero intambwe ya mbere ijyanye n'ingene yatowe twarayibonye iterabwoba ryakoreshejwe mu myiyamamazo twarabibonye ingene aho batavuga rumwe bapfunzwe bamwe bakagandagurwa abandi bakanyuruzwa byarabonetse cyane mu gihe cyo kwiyamamaza ukugene mu amatora atabaye ku mugaragaro abantu bahagararira nk'umugambwe bahiganwa CNL babujijwe abatari bake gukurikirana ibikorwa byabo byo gukurikirana amatora bagapfungwa bagasohorwa hagezwe guharura hakaba twumvise mu bice bimwe bimwe habaye ibyo gutora inshuro nyinshi byakozwe n'imbonerakure hakaba bagiye gutora baherekejwe n'ababacunga kugira barabe icyo batora iterabwoba ridasanzwe ryabaye mu gihe cy'amatora murumva kumwe twari twabivuze tuti tuzomurabira ku bimwerekeye wenyine ingene atowe ntituzomurabira ku byo tutazi ko yakoze ataraporo n'imwe. Quelle honte de Pacifique. Regardez-moi comment. Les gens brûlaient les gens, les autres. Sous ces recommandations, regardez-moi. Regardez-moi ce qu'il a obligé de faire aux gens. naho nyine twagumye dufise umuryango wuguruye tuvuga tuti kumbure arashobora kugira icyo ahinduye birashobora kumuvako n'abandi baragiye baravuga ku buryo Evariste Ndayishimiye abantu baguma bamurindiriye intambwe ku yindi bamufatira ku cyo akoze ntabwo bagenda bamwagiriza ibyo aba atarakora wenyine muti rero kuva atowe nta byiza twabonye reka n'ibyo ndabije ko mwavuze ko yacishije imbere no guhana inkozi z'ikibi mu mwanya wa mbere umukuru w'igihugu amwumviriza ku ijambo ryiwe ryo gutangura amabanga uko ryari rimeze ryari ijambo rifise ibice bibiri ku ruhande rumwe wumva ari umuntu avuga ibintu nyine abarundi bakeneye ni umukuru w'igihugu avuga ko impunzi zikwiye gutahuka ni umukuru w'igihugu avuga umwidegemvyo mu gihugu bakeneye kujaho ni umukuru w'igihugu avuga ko ashaka gushyira imbere ubutungane ko akeneye ko amadosiye yose atari ko arakora mu by'ubutungane akorwa bikava mu nzira abakoze ibyaha bagahanwa ni umukuru w'igihugu wumva avuga ibibazo bitari bike abanyagihugu bafise ko ashaka kubitorera umuti
n'umukuru w'igihugu kandi avuga ibyo kurwanya ibyo bajya ibiturire akaba akeneye no guteza imbere igihugu. ubwo n'uruhande rumwe usanga muri iryo jambo, ariko kandi muri iryo jambo nyene ukaca Mais usanga ces images célèbres, ce sont les œuvres de Pacifique qui parlaient ainsi. amajambo atangaje ku muntu aje gushikira amabanga yo kurongora igihugu, aho we nyene wumva avuga ko nk'ivyo umwidegemvyo yamaze kuvuga, uwo mwidegemvyo we nyene aca wica akavuga yuko adatahura imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi, adatavuga rumwe na leta, uwo buvuga rumwe na leta ya hehe, urumva muri ico gihe ntatahura uruhara rwa opposition agumva, ukumva C'est un terroriste ce garçon qui parle. mu kigwi mu mashirahamwe canke mu mabarabara, ukaca wumva ko ari umukuru w'igihugu adatahura uburenganzira bw'amashirahamwe yigenga kandi adatahura uburenganzira bw'abantu bwo gusohora ivyumviro vyabo nko kuja mw'ibarabara akavuga ico batemeye. N'umukuru w'igihugu avuga impunzi zitahuka mugabo aca yongera kubwo nyene ko hariho abanzi b'igihugu bakwiye gufatwa bakavyumva. N'umukuru w'igihugu aza avuga ko ashaka gukorana n'ibihugu mugabo ubwo nyene akaca avuga atuka amakungu ibihugu bitari bike, kumva ko ingene avuze atari biza kugurura nyene ingene baza guhuza n'ivyo bihugu. Rero yagumye uko yatanguye niko yabandanije, kumwe batanguye bagira bati yamye yegereye afata ingingo mugabo tumuzi ari we nyene afata ingingo z'ibibi. Qui a fait ça? Ce n'est pas Pacifique qui a ordonné ça. Qui a fait ça? Ce n'est pas Pacifique qui a organisé cela. Ces manifestations, arrêté au troisième mandat, on a brûlé les gens, on a tiré des filles et des policiers. amaze gushinga leta niho abantu batanguye kugira akoba gose. Leta ashinga ubwa mbere bwo agashyira imbere abasirikare, ivyo muri demokarasi si ibintu kenshi biza bihumuriza. C'est un terroriste ce garçon. Ivyo bigatera amakenga n'abasirikare abaribo bose ugashyira imbere on a brûlé des biches. C'est quoi ça? Byaha bikomeye abantu bariko barakurikiranwa n'amakungu bafatiwe ibihano bagirizwa guhohotera agateka ka zina muntu bikomeye cyane. Abantu bavuga muri ya madosiye y'ubusuma mu gihugu bambere amazina y'ubwa mbere ugasanga nibo bahawe ibibanza. Le Pacifique, il dit que les autres ne respectaient pas les droits de l'homme. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit devant ces atrocités? C'est très honteux ça. Mu kwezi kw'icumi na rimwe mu 2014 General Major Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'abandi bagenerale 12 bahoze bagwana muri CNDD-FDD banditse ikete bajyandikira umuhisi Perezida Nkurunziza bamusaba ko akura abantu babiri bafatwa ko aribo bishe igihugu, bavuga ko aribo amaraporo akunze gutangwa mu gihugu ajyanye n'agateka ka muntu n'ibijyanye no konona amatungo y'igihugu, aribo bantu bari imbere bacyafuye izina ry'Uburundi. Ico gihe bavuga umuhisi yitwa na General Adolphe Nshimirimana, bakavuga na General Arengiyome Bunyoni muri ico kiringo, baheza basaba Perezida Nkurunziza gukura abo bantu mabanga bari barimo. Perezida Nkurunziza kugira ngo ikiringo cya gatatu aranabumvira atarakura abo bagabo babiri mu bibanza bikomeye bari barimo. Abantu baravyibuka muri Munyonyo 2014. Ni gute woshobora gutahura ko umukuru w'igihugu wenyene yanditse avuga umuntu ko ari we yishe igihugu yabicafuje yononye izina ryacu, uwo muntu akaba ariko n'ibihano by'amakungu, amaraporo menshi akaba ariko aramujyako, ari we acahamagara akamugira umushikiranganji wa mbere wiwe? Ninde yotahura ivyo bintu? None ivyo bintu wowe ubibona ukacuka amashyi. Rero guhera ngaho abantu bagiye bakurikira ingingo yagiye arafata z'abagenda. Est-ce que cela c'est l'œuvre de Bunyoni ou bien c'est l'œuvre de Pacifique Nininahazwe? Abantu bavuzwe ko nabo nyine ibyaha bikomeye cyane. Regardez-nous ça. Abantu bakabugwa irengero ukabona nk'uwo muntu acamutora akamugira buramatari. Ivyo cabaye ikimenyetso ca mbere cerekana ko organiser des manifestations violentes à ce point-là. Vyakozwe muri iyi myaka 5 iheze y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ico nico kimenyetso ca mbere yatweretse. Urumva ko yaciye akorora cyane cya cyizere abantu bari batanguye kumugirako. Ariko rero hari ingingo zagiye zirafatwa twanashimye naho mwavuze ngo ntitwagumye dushima.
ndashobora kubaha uburorero. Igihe buramatari w'intara ya Kayanza amenyesheje ko adakeneye kwimbonerakure zisubira kwivanga n'ibikorwa by'abajejwe umutekano muri iyo ntara, akavuga ko azofata ariko arakizura atari uwo mu nzego z'umutekano azotajya kumupfunga, abantu bose bakomye amashi, na jewe ndi wa mbere bakomeye amashi iryo jambo. Siwe wenyene twarumvise hatari hake mu gihugu imbonerakure batanguye kuzaka ibigwanisho, kuzaka za motorora bafise. Hariho aho twumvise mu za Cibitoke babasanze ariko baragira ikarashishi bambaye impuzu z'abajejwe umutekano bakabafata. Ivyo vyarabaye, turabikomera amashi. None kubera iki haci haba abatera i Burundi bakihaya yuko bateye mu mihingo yose? Ntimubona yuko izo mbonerakure omwe zahora ziraba zigaca zihamagara ziti abansi barateye Burundi, bandanye twumvirize? Ariko ntivyaramye, hacinzwe zikeye twumva umushikiranganji ajejwe ugwaruka agiye mu Kayanza gusubira gusemerera ati imbonerakure nizivyuke nyabona zije ku mirimo uko zahora zimeze. Muri ico gihe twoca dushima, twarashimye bwa mbere. Moca mushima kubera hari haje ibitero by'abikira yuko bateye Burundi. None abateye Burundi iyo baje bakaza gutera ntihaba abirarira. Rero abarundi iyo birariye baba bagize nabi, kuko kwijambo rya jambo ryaje rica riricwa rinigirwa mu menshi atani imisi ihaciye. Akandi karorero k'ijambo twashimye cyane ni igihe Perezida Evariste Ndayishimiye avuze ko agiye guhagurukira ibyo kurwanya coronavirus. Murazi ko imbere y'uko afata ubutegetsi umuntu wese yavuga ivy'akaranda ka coronavirus yaca yitwa umwasi w'igihugu. Twebwe twabivuga tuti abarundi ntibakingigwe, twitwa ko turabansi b'igihugu, gushika naho umukuru w'igihugu ahavuye yageze havuga ko kwambara kamwe abantu bambara kugira ngo mu guhema ntibabe baza barakwiga ibibatera iyo ngwara, yavyise ngo nagahomera bunwa. Abantu barumigwa. Hanyuma abandi twese tuvuga gukingira igihugu tubandanya dutukwa. Evariste Ndayishimiye yafashe ubutegetsi, niwe yanyarukije kuvuga ko coronavirus ari umwasi akomeye w'igihugu, afata ingingo zihuta zo gukingira abarundi ku kiga ca coronavirus. Aho twese twaramushimiye, twarashimiye iyo ngendo nshasha, ntawe utayishimye. Ivyiza rero turabishima. Ejo bundi mu kwezi k'umunani itariki 23 Perezida Ndayishimiye ari haribuye mu ntara ya Ngozi yasabye abategetsi ba CNDD-FDD guturira ububegito bwabo bwose. Ari n'amajambo yiwe sayi wanje, yavuze ko ari ububegito bakoze bwishe bwononye igihugu. Avuga yuko bose byose abiturira imbere y'Imana. Abantu barandika turavyibonera bariko baraturira. Aca aravuga ku munsi ugira gatatu w'amasengesho bariko barakora, avuga ko abaCNDD-FDD bahindutse, ko kandi ikimenyetso ca mbere cyo guhinduka ari uko bagiye kwerekana amatungo yabo imbere ya sentare ntayinyuzwa nk'uko babisabwa n'ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko. Anavuga ko atanze indwi zibiri kugira ngo ivyo bizobe bikozwe. Twese tuvyumvise twakomye amashi, twumvise ari igitangaro, kuko hari haciye imyaka abantu basemerera bisaba ku ntwaro y'umuhisi nkuru nziza, vyarananiranye ko vyokorwa. None icyadutangaje, haciye ukwezi kumwe gusa Perezida Ndayishimiye atarivuguruza, atanga ijambo rivuga ko hariho yasanze hari afise ubutunzi bwinshi ku buryo bomara indwi yose bataraheza kubuharura. None kw'ivyo byo kujya kwerekana amatungo babihevye. Ariko twebwe abanyagihugu tuvyumviriza, ivyo sivyo bidusamaza, kubera mwebwe murondera amatungo kuva mu 2015 aho mwari mutanguye kurwanya leta imbonankubone. None ubwo busuma twebwe ko tugomba yuko butangura mu myaka 40. Mu myaka 40 umugambwe iprona wari wiganje Burundi, bakagura amazu, bakongera amafaranga yose y'igihugu bakayakoresha uko bashaka. Dushaka abantu bose
bakora i Burundi n'abadandaza bose berekana iyo babikuye. None hatangura umuntu mushashi canke bitangurira ku isiso kugira biduge bose babivuge bose berekane amatungo yabo. Mwebwe mugomba gusa bafata abandi babareke. Oya reka twumvirize ibindi muvuga. Ijambo riboneka ko bwa mbere ko rihonyora ibwirizwa shingiro, kuko kubikora ibiva mu gushaka kwabo birategetswe n'ibwirizwa shingiro. Ijambo rihonyora amategeko agwanya iby'ibiturire mu Burundi abivuga gutyo. Ko twashimye bwa mbere mwumbu naho twese dushobora tugashima ngo turagushimiye ko uhagaritse cya kintu cyiza wari wemeye ku gifuse, ko yari yatubwiye ko ikimenyetso cyo guhinduka kw'abategetsi ba CNDD-FDD ari uko bagiye kwerekana amatungo. None tuje dushima ko ubu atubwiye ati kwa guhinduka ni kwabayeho, kumbure bimwe baturiye ngira ntibyahiye, none bagiye kubandanya babikora. Iyo mubanza mukareka ntihagire abaza gutoba ngo bazanye intambara nga kumwe bo buruguruka yagira ati tubanze turindire nyine cyubahiro perezida Evariste Ndayishimiye ntaratangura ngo atwereke ibyo akora. Mwebwe yatanguye gutangura muca muzana iby'intambara, haza reze tabara ngo kiragwana. Kuki mutabanza kwiyamiriza iyo reze tabara ikareka kugwana, hanyuma iby'umukuru w'igihugu nawe yemeye akabishyira mu ngiro, mbe muhenda abandi. Ariko rero aho usubira inyuma gato kuri iryo jambo nyene, mwumvirije uko nagenda bivuga imbere, nuko muri CNDD-FDD biboneka ko hariho impande zibiri. Harabaho impande z'abagira bati ibintu byohinduka. Bamwe n'ubwa mbere bubahutse bakandika ikete bagira bati ibi bintu abagabo babiri bakora sivyo. Hakaba n'urundi ruhande rw'abagira bati dutegerezwa kubandanya uko nyene. Igiteye ubwoba rero kubona umukuru w'igihugu yivuguruza ku ijambo ry'iteka rihambaye nk'iryo yari yavuze, biboneka ko perezida Ndayishimiye adafise ingufu zikwiye z'ingingo ashobora gufata. Biboneka ko Evariste Ndayishimiye hariho ubundi mugwi umubohoye amaboko imugongo. Twebwe abarundi turibaza yuko ingufu zifise kandi ingufu zikwiye arazifise, ariko mu gihe haje imigwi igomba kugwanya igihugu cy'u Burundi, si watangura kurondera ingene atunganya ibintu, nabanza agwanye iyo migwi ayitsinde, iyo migwi yose ihore ayishyire hanze, hanyuma imigambi yiwe ayikore nk'uko yabisabye. Nibyo dushaka, kuko ntashobora gutangura imigambi yiwe hanyuma namwe muri ko muramugwanya, nimubanze mutsindwe hanyuma atangura imigambi yiwe. Niko barundi tubibona. Kwaheza kuvuga bakavuguruza bakanamutegeka kuja kwisubirako, agasubiramo ibyo yari yavuze akabifuta. None hari uwoza gushima ibintu nk'ivyo. Rero novuga nti ivyiza tuzobandanya tubishima, tunabishimangire, tunabishigikire. Mbere mu ngingo z'ivyiza Evariste Ndayishimiye yomenya ko mu bazoronka bazomushigikira amashirahamwe yigenga ahandi hagati y'akazi na muntu, tuzoba imbere, tuzoma mufasha urwo rugamba, tuzomushigikira. Ariko nimubanze Pacifique Nininahazwe, nimubanze muvuge murahire ko abo bantu bariko baragwanya Uburundi, bagwanya imigambi ya nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yuko mubanze mubiyamirize mwebwe nyine, kuko ntimushobora gushigikira umuntu muri ko murabesha hanyuma bariko baragwanya igihugu mutabavuga ngo mubamire, nimureke guhenda igihugu. Nuko mubona yuko ataho muzoshika muri ko murahenda amakungu, muvuga mubesha muhenda abarundi. Tugomba abarundi twebwe nyine kumviriza ijambo rya mbere muvuga muti tubanje kwiyamiriza abo batera Uburundi, abo baje gutera igihugu cy'u Burundi kubera imigambi nyine cyubahiro yatanguye kugira yari myiza. Nimubanze mureke kugwana, hanyuma tumubaze yuko ibyo yavuze ariko arabirangura. Nibyo bindi nabyo muri ko muratubesha twebwe abanyagihugu. Kandi iyo yafata ingingo zibi
tuzozigwanya tuzoziyamiriza ibyo birasanzwe rero ngira uburero ngenda atanga burerekana ko hari ibyo dushima hakabaho n'ibyo tudashima naho norangiriza mu kwishyura kino kibazo cya mbere kandi neza ko nafashe umwanya munini murakoze cyane kuri tuno tundi tubazo muciye mumbaza niko kumvikana nko kumengo ni ikibazo kimwe ariko kino kibazo kivanzemwo utundi dutatu ntibaza nuko nza gushobora kubivuga ngaha byose ngo ndabiheze ku buryo nibaza ko nobasaba bikunze tukazokora n'ikindi kiganiro kijanye n'ibyo mumbajije ngaha vyonyene kuko ntibisa cyane n'ivyo twariko turavuga ko ariko ko mubibajije sindabisimba nabemereye ko ikibazo cyose mumfise ko nza kucishurako ndaza gucaho muri make kuko sinashobora kubiheza n'ibibazo binini cyane byo mumbajije ku ruhande rwa mbere mugize muti mwebwe mwatumye ko imyiyerekano gusa muri mwebwe ntiwatomoye mwebwe abaribo mwebwe sinzi ko ari imvugo iyo ukorana yo mu kirundi mu bayikoresha bariko baravuga umuntu umwe nuko mwebwe washatse kuvugira hamwe abantu bose batumye ko imyiyerekano oya Pacifique Nininahazwe n'ukuri kose abavuze bati mwebwe Pacifique Nininahazwe ni mwebwe mwatanguye harte au troisième mandat none mwebwe mwabitanguye kandi baturira abantu nimwigeze muvuga muti bangwe ko mwata ibyo natanguye ariko harapfa abantu bariko baraturirwa ibyo ntimwigeze mubivuga oya ni mwebwe bavuga nta wundi ntimwikuremo nicyo gituma mu gace ka mbere ngomba nibutse abo nyene biyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza abaribo bakongera bagatuma ko imyiyerekano ntabwo ari umuntu umwe ibyo byo si byo ndabyibutse kuko byinshi murabizi murazi ko perezida Nkurunziza yamenyesheje ubwa mbere ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu 2012 ko ariho ashaka guhindura ibwizwa shingiro ry'Uburundi mu mwanya wa mbere abantu baranabaza ibyo ashaka guhindura ibyo ari byo harahera hafi imyaka ibiri atavuze ibyo bintu agomba guhindura ibyo ari byo aza kubyerekana mu kwezi kw'icumi mu 2013 aho inama y'ishikiranganje yiga ibwizwa shingiro rishasha bagiga ukuntu badasanzwe bakora mu nama shikiranganje abashikiranganje baza batabahaye iryo teko rishasha bashaka kuzana babaha ibwizwa shingiro rihasanzwe babwira yuko bagira abasomera ingingo bazohindura zashika 83 ibintu bitangaje hanyuma barabasomera babwira bati nimwumvirize nimwumva hari icyo mubaza cyangwa cyohinduka muce mutubwira bahejeje bacabwira ko abafise ibyo bibaza ko byohinduka bazobirungikira abashikiranganje batatu gusa abo yari Edouard Nduwimana yari umushikiranganje w'ubutungane w'icyo gihe Pascal barandagiye n'umushikiranganje w'agatekazi na muntu Clotilde Niragira baraho batatu gusa bateza kurungikirwa ibyo abashikiranganje babona ko byohinduka ivyo mu bisanzwe ntibibaho mu nama shikiranganje bafatira ingingo hamwe y'ikintu bagihariye baragihariye bakagiheza bagafatira ingingo hamwe ariko urumva ko ibintu byari bihawe uwundi mugwi w'abashikiranganje batatu mbere n'abavuye mu nama babaka ibyo bakoreye ko byose ku buryo atanumwe asigarana ibyo barikora ku buryo wibaza uti iryo bwizwa shingiro bari bazanye ryari ryande mu nyuma murazi ko byabyaye induru nyinshi gushikaho mu kwezi kwa kabiri mu 2014 inama nshingamateka yiganziwe na CNDD-FDD yanka gutora iryo bwizwa shingiro murumva ko abantu ba mbere base umugambi w'ikiringo cya gatatu ataho bahuriye n'imigwi jewe ndimo abantu ba mbere bavyanse babaye mu nama nshingamateka abantu bose sinzi ko bibuka umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe nyakubahwa Piyo ntabyo hanyuma agira ati subira muharure neza murabe ko abashingamateka bakwiye baritoye kuko bariko baravuga ngo bakwiye barinda gusubiramo guharura umega kabiri canke gatatu babona ko abashingamateka bataryemeye iryo bwizwa shingiro baba bararihevye none izo ngorane zose zabaye zigaca zizana ibyo mu 2015 tubyagize Piyo ntabyo hanyuma rero ko ari we yoba yarabiteye none
piyo ntabyo hanyuma niwe yoba yatumye haba ijya myigaragambyo ya harite otwazeme manda oya n'ukuri ntabyo twemera ibyo muri ko murarondera abandi mu bita ko turi ko tumviriza turabakurikira bandanya icyo gihe abantu bariyumvira bati kumbure umukuru w'igihugu w'icyo gihe azohindura arabonye ko n'abashingamateka biwe batabishyigikiye ariko intumbero ntiyahinduka mu kwezi kw'icumi na rimwe mu 2014 namaze kubivuga ko mu gice cya mbere niho intwazangabo 13 z'ipete rya generale bahoze bagwana muri CNDD-FDD bose basangiye ubwoko bandikiye umukuru w'igihugu bamwereka amakenga bafise kuri ivyo bintu ariko cyane cyane baca bashimikira ku ikurwa ry'abantu babiri babona ko bishe igihugu namaze kubivuga mu kindi kiganiro ariko byaboneka ko bari batanguye kwerekana ko batavyemera mu kwezi kwa mbere mu 2015 amashirahamwe y'abigenga handi hagati y'akazi na muntu mu Burundi yarakoranye amashirahamwe atari make ubu sinibuka ku mutwe igitigiri cyayo ariko yari amashirahamwe menshi barasinya urwandiko rumenyesha ko mu gihe perezida Nkurunziza yubandanya avuga ko azitoza ubwa gatatu ko bazohamagara imyiyerekano ubwo rwandiko sinari no mu Burundi je sinarusinye ko mugabishira hamwe ndongoye fokode ryarasinye muri aho ndiko ndabereka ko atari umuntu muri ko muravuga ngo none muri perezida w'ishyirahamwe fokode hanyuma uwo yasinye mu kibanza cyanyu ntimuvuge muti mwasinye ibyo ntabategetse none ibyo mwarabikoze nimureke n'ukuri kubesha abarundi kubera umuperezida w'ishyirahamwe turazi ingene akora ni mwebwe nyine mwabitegetse ni mwebwe n'itegeko n'uwo yasinye atariho muri yasinye ari mwebwe mubahaye uruhusha nimuvuga gutyo muti jewe nije nabitegetse kuko nabishaka kuko ntibyari bikwiye mugazi muvuga ngo je sinarimwo mwebwe nabwiye ntisinzi ko muri kumuvuga jewe umuntu nuko muri kumuvuga abantu bose bagize uruhara mu kwiyamiriza ikingo cya gatatu abantu bagize iryo kete burya sindimwo basohoye urwo rwandiko sinashinye se honari mugabe ishyirahamwe ryanjye ni honari no kuvuga ndimwo kuko ishyirahamwe rya ndimwo naryo ryari ryabisinye mu nyuma abo rero bari baciye bashyiraho urunani twita hard troisième manda hagarika ikiringo cya gatatu mu nyuma mu kwezi kwa kabiri mu 2000 subiramwo muti twaciye dushiraho ubwa mbere mwavuze ngo ntimwarimwo ni kuki mutavuze muti baciye bashiraho harte troisième manda muvuze muti twaciye dushiraho mwarimwo rero nukuri mufatiwe kwijambo murambabarira 15 umukuru w'ibiro bikuru by'iperereza w'ico gihe General Godefroid Niyombare yagwanye muri CNDD-FDD yarongoye ibiro bikuru bya gisirikare yaserukiye Burundi mu makungu akaba umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu yongera kandi akaba yaragejwe iperereza mu gihugu cyose ico gihe yandikira urwandiko umukuru w'igihugu amwereka ko kwitoza ubwa gatatu bizota igihugu mu kaga urumva uyo basangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu basangiye urugamba basangiye ivyumviro byose bya politike iruhande yiwe mu kwezi gukurikiye mu wa gatatu abanywanyi batari bake b'umugambwe CNDD-FDD b'abategetsi barimwe abashinga amateka barimwe umuvugizi w'umugambwe Onesime Nduwimana umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana barimwo abandi bategetsi benshi barandikiye umukuru w'igihugu bamubwira ko badashyigikiye ikiringo cya gatatu ciwe ariho baciye banirukanwa mu mugambwe bamwe bakunze kwitwa abafrondeur iruhande yabo abari mu nzego zo hejuru nabo nyene mu nama y'inararibonye y'umugambwe CNDD-FDD barabwiye Petero Nkurunziza umuhisi Petero Nkurunziza ko badashyigikiye icyo kiringo cya gatatu muruba aho gushika ngaho abantu bari imbere kwiyamiriza ico kiringo bari mu bwoko bw'umukuru w'igihugu bari mu mugambwe wiwe basangiye ivyumviro basangiye n'urugamba rero muri ko muravuga ngo mwebwe mwahamagaye imyiyerekano niho mbavuga ni mutomore abo muri ko muravuga ni bande none rero tuvuge yuko abantu bose bateye uruhagarara n'umudugararo
ari ba onezimu ari abafurondere gusa. Abo bafurondere ahubwo nimuvuge muti hariho abantu babahembye kugira ngo bakore ibyo bintu, none nibo n'ubu bariko barashobora gufunda buhoro igihugu cy'u Burundi. Oya ntituvyemera ivyo muriko muraduhenda, kubera sibo bonyene ahubwo n'abatumwa baratumwe. None ni mwebwe mwabatumye cyangwa n'abandi babatumye? Nimubidusigurire neza ahubwo. Bande kuko ni ikintu cyavuzwe n'abantu bose, aho simvuze imigambwe itandukanye yose yagumye iriko iravuga, gushika naho imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi nayo nyene ikora urunani kuyamiriza ikingo cya gatatu bise muvuma Arusha. Aho naho nyene babwira ko ikatakezo cy'ubwoko, kuko abari ku mutwe w'iyo migambwe bari basangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu, kandi ni nayo migambwe myinshi iri mu yiyamirije ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Amasengero aravuga, Eklezia Katolika iravuga, n'abandi baravuga, abagenzi b'u Burundi baravuga, impande zose zishoboka ziravuga, babwira umukuru w'igihugu w'icyo gihe ko ibyo ariko arakora bizota igihugu mu kaga. Rero ku igenekerezo rya 2025 mu kwezi kwa 4 2015 umuhisi Perezida Nkurunziza aratangaza icese ko agiye kwitoza. Natwe uko twari twarabivuze, yaba mu mashyirahamwe yigenga muvuma Arota tubaziye manda, haba mu migambwe muvuma Arusha, bose bahamagarira abanyagihugu kwiyamiriza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yahonyoye ibigashingiro n'amasezerano yarusha. Bomba bahamagaye imyerekano n'umugwi munini cyane bitavye imyerekano, bava mu moko yose y'abarundi, mu migambwe yose, bava no muri CNDD-FDD barimwo, mu mpande zose bavuye hose, gushika naho mu gihugu hugawe amaradiyo, kuko batinya ko intara zose z'igihugu zagira zihagurukire rimwe kwiyamiriza ivyo bintu. Murumva ko muvuze icyo mvuze ntimuzohore mugitomora, abo muvuze ni bande bayihamagaye. Jewe ndimwe mu bayihamagaye, sindabihakana, ndi kumwe n'abandi. Aha, Pacifique Nininahazwe, ubu rero muremera muti mwari kumwe, wavuga uti jewe nari hanze sinari ubu rero babyemera byose. Rero urumva niwe wari shefu wabyo mu kubitegura, hanyuma rero ugenda hanze, none kuvuze uti naje narimwo, kandi harte utwazeme manda abantu bose bazi ko ari we ubiserukira, ari we warimo. Reka twumvirize abanyagihugu n'ukuri, ntitubyemera ibyo muri kumuratubwira, kubera muri kumurabyikuramwo ari mu mwateye akaduruvayi Burundi. None rabaho bitugejeje, rabaho n'ubu musomo z'intambara ntimuzihagarike ngo muje hanze muvuge muti abo bose bagwana ntibasubira i Burundi, niho muzoba murabashinga nta n'umugume mutubesha twumve. Benshi turabantu benshi biyamirije ivyo bintu. Akabazo ka kabiri muti, akaci ka kabiri ikibazo cyanyu muti, rero mwasanze ya myerekano yari inyegeje ikindi, ngo kuko ngo yaciye ihera ku byo guturira imbonerakure. Niki ni kinyoma. Bakunze kubivuga ngo imyerekano ngo yo guturira abantu, iki ni kinyoma cyambaye ubusa, kuko umuntu yishwe mu nyuma ikiziga ciwe kikaraturirwa mu buryo tutamenye ibintu byose byagenze, n'umuntu umwe rudende yitwa Leonidas Misago. Iyo bavuze ngo yari imyerekano yo guturira abantu, ico ni kinyoma. Ivyo bintu byarabaye rimwe. None ibyo rimwe bamutuririye iki? Ko munyakabigi byabaye bakamuturira, nihehe mwavuze muti ivyo turabyiyamirije byo guturira abantu? None iyo bidace bihagarara, hari guturirwa abantu bangana iki? Turavye abantu baturiwe bamaze kwica nyakwigendera Melchior Ndadaye mu Kibitoki, muzamutakura, muzamusaga n'ahariya hose, muza Kinindo, baturiye abantu bangana iki no mu Ngagara hose. Twabonye ko ari ibyo mugarukanye, kandi nta n'umwe yavuze ati ibyo ntibibeho. Urudende ku muntu w'imbonerakure yitwa Leonidas Misago n'umwe, bazavuga bati imyerekano yaratumye hari imbonerakure imwe ihapira kandi ikiziga kiraturikwa. Ivyo sindabihakana.
gatanu mu 2015 ku munsi ugira 10 w'imyerekano si ku munsi wa mbere ni ku munsi ugira 10 w'imyerekano imyerekano ku munsi wa mbere yarabaye ibaye abari mu myerekano bakatambuka bisanzwe mu ibarabara bamanitse amaboko bagwe n'abasirikare bakamanika amaboko bakicara hasi ariko nicyabuza ko bajejwe umutekano baja mu byo kubahohotera bikomeye gushika naho uwo munsi barasa umwana w'imyaka 15 yarapfukamye yitwa Jeanne Pomusene komeza amahoro hariya kumutakura niyo byahereye byo kwica abantu byatangujwe n'igipolisi cy'u Burundi iperereza n'igisirikare cy'u Burundi nibyo bandi kubatamurase yapfukamye imbere ya kizimyamwoto ibyo ni ukubesha kubera iyo abapolisi bararasa niwe bari gutangurira ko none ko batamurase yashitse muri Canada gute ko ari we ariko aravuga aya muhe kandi yari imbere y'abantu bagira imyerekano mu 2015 bo babikoze mbere igisirikare cyari kirimo muri ibyo bintu cyane cyane yari igipolisi n'iperereza n'imbonerakure no bagiye barakora ibyo bintu guhera umunsi wa mbere uwo munsi wa mbere nyene twahabuye abantu batatu bishwa hageze mu ijoro bamwe mu basirikare mu bapolisi bo muri api bagenda mu kumutakura mu ijoro bagenda bararasa abantu mu mihana yabo mu ijoro ibyo byose ntibihora bivugwa mu nyuma ku munsi gira kabiri ibyo babikoze bazi ko mu gusesa amaraso bari mu myerekano ko bituma bacagira ubwoba ntibanganye uko ivyo babikora niko myerekano yatera ikura ahubwo abayizamwo bakaba benshi kurusha mu nyuma baja kugara amaradiyo kwica abantu birabandanya bararaswa abantu batari bake mu makateri kwa myerekano kandi ataca abanyagihugu baba bakoze kiretse kuba bari mw'ibarabara bariko baratambuka bakamanika amaboko ngibyo no kuri Pacifique ngibyo ibintu mugenda kubesha mwebwe nyene musigura ibitari byo mu makungu kugira ngo igihugu cy'u Burundi bagifatire amaboko imugongo ngivyo hama mukaharira ko atari mwebwe mwatumye byose izi ngorane z'i Burundi hose mugenda mubajeje gateka kazina muntu akari mwebwe muvuga ibyo musigura mubesha ariko abarundi bo barazi yuko bavuye habi mwagire muzane nka bimwe Mekyo Ndadaye ahejeje kugandagurwa hanyuma abantu bakabona bahagarikwa baturirwa kandi ataco bazira mwebwe muzobibaza ibyo mwakoze murabesha murahumba rero uko kuntu bagumye baraswa bakubitwa bagirirwa nabi hanyuma abarongoye imyerekano bakabuzwa kuyijamwo kuko amakuru yavuga neza twari tuyafise integuro zo kuca barasa abitwa ko bahamagaye imyerekano bari hariho urutonde turufise rw'aho bateguye kuca bica bituma tutaba turi kumwe n'abari mu myerekano muti mwari mufise urutonde rw'abo bahava bica kakuba ko muri 72 ubwo rutonde none rwari rwateguwe gute rw'abantu bahava bishwa ntimwumva yuko ibintu byose gayemwe kuronka ibara mwari mubizi gute hanyuma harabaho bimwe bishobora kubamwo tutazi uko byagenze ntabyo tuzi uko byagenze kuko nk'uyu muntu yishwe n'umwe rudende amaze kwicwa wavuze ngo ntacyo twakoze haba ku rubuga rwanje mukunda gukurako amakuru naravyanditse n'uyu munsi n'amakosa arimo sinigeze ndanayakosora kugira ngo ntihagire uzovuga ngo ntibyarahinduwe biranditse neza twiyamiriza abantu bakoze ico gihe twarabivuze no mu maradiyo abiri ico gihe yarakiriko arakora i Bujumbura turavuga tuti igihe cose tuzobona mwene wacu ashobora kwicwa tukabona bisanzwe tuzoba turiko turaneshwa mu rugamba rwacu twariyamirije n'inguvu zacu zose ico kintu cabaye mu Nyakabiga twongera ko turasaba ko hacabaho amatohoza ingene ivyo bintu vyagenze ivyo twarabisabye twaravyanditse kubera iki twavuga tuti hamenyekane neza ingene ivyo bintu vyagenze Leonidas Misago yari mbonera kure batubwira ko yoba yakorera muri Bubanza tubizi neza gushika ubu
nta matohoza abisigura arazi. Bavuga ko yoba yakorera muri Bubanza aho yoba yadandariza amakarata ya telefone. Bakavuga ko uwo munsi yoba yabanje gucishwa cyo kimwe n'izindi mbonerakure muri permanence ya CNDD-FDD. Aho mu Nyakabiga bikavuga ko yajyanywe n'umukozi w'iperereza yitwa Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. aho duhe n'ukuri, duhe urwo rutonde, duhe iyo migambi, muduhe n'ingene byagenze, kubera murumva murazi niyo yaba n'ingene yaje muri permanence y'umugambwe CNDD-FDD gushika n'aho aturirwa nimupfume muvuga muti uwo muntu bahava bamuturira, kandi mwumva muzi iyo yavuye niyo yaciye, ntimujye hagati muri abashingantahe, nta bushingantahe bwanyu. Yabazanye n'abasore bane. Niho rero ngo aho mu Nyakabiga abari mu myiyerekano bumva bahamagawe n'abahabwira bati hari imbonerakure zigira zibatere amagrenade. Mbe uwo yahamagaye yarinde? Mbe uwo yahamagaye yamenye gute ko abo bantu ari imbonerakure mu gihe batari n'abantu bo mu Nyakabiga, batari abantu basanzwe bakorera ngaho, bari baje bavanywe ahantu kure bazanywe na Kazungu? Uyu muntu yahamagaye yabimenye gute kwizana imbonerakure? Icyo ni ikibazo. Hanyuma iyo mbonerakure ikacifatwa ikicwa, abamanifesta bamaze kwiruka ngo mu nyuma habaho no guturira ico kiziga, ninde yaciye giturira? Ivyo bintu byose bikwiye gutomorwa neza, umuntu akamenya iyo byaje bipfa, kuko twebwe tubiraba vyateguriwe mu iperereza, nk'uko hariho n'umwe mu bari bakora mu biro by'inama nshingamateka ico gihe yabikurikirana yabitanze ku muco, arabitanga ko intaha avuga ati vyateguriwe mu ngoro ya CNDD-FDD n'iperereza ririmwo kugira ngo bacafuze abari mu myiyerekano. CNDD-FDD niyo yaturiye ico kiziga mu Nyakabiga, hanyuma le manifesta ariho bari barorera ntibafate abo bariko baragiturira. Abarundi si bijuju, nimureke abarundi si bijuju mwabantu mwe, kuvaho byakabereye mwibaza ko abarundi ari bijuju, nico gituma muguma muhenda amakungu mukibaza yuko abarundi batabazi, nimuteshwe mute. Iyo ari imyiyerekano yari igenewe kwica abantu, ntiyari gushika ku munsi w'icumi itari ikimbonerakure, kandi inyuma y'uwo munsi bari kubandanya bica izindi. Ni kubera ko vyabaye rimwe gusa rudende biba ahantu hamwe gusa, kuko byari biteye isoni, mwaramaramaye mu makungu, mwavuga ngo mugira ibintu Pacifique, ariko musanga muri abantu baturira, mwibutse ibyo mwahora mukora, kandi ibere ryari riyaze ngo mwerekane yuko muturiye ngo mu 1993 byaciye bibatera ubwoba, bamwe babafasha bari inyuma b'abafronderi batangura gukanya, nico gituma mwaciye mubihagarika, reka guhenda abantu. Ikimenyetso cyerekana ko iyo itari intumbero y'imyerekano, kuko twaguma tubivuga tunabisubiramo ko ari imyerekano y'amahoro itagenewe kwica abantu, imyerekano isaba gusa ko umukuru w'igihugu atahura ko ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ategerezwa kubahirizwa. Iki kinyoma rero gikugweho n'umuntu umwe rudende, nta wundi yishwe muri iyo myerekano. Icya kabiri, dusaba umuco hamenyekane ingene uyu muntu yishwe. Hanyuma b'abapolisi nabo, b'abapolisi bafatwa ngo nuko ari abakobwa bakabaka ingoho, bagomba kuja kubacumita n'imbugita. Ivyo navyo si ibindi bintu mwobivuga kwiki, reka twumve ko mubivuga. Ibyo turabandanya kubisaba natwe. Ku kibazo kigira gatatu, muti yari imyerekano itumbereye gutembagaza ubutegetsi, kubera ko kwigenekerezo rya 13 mu kwezi kwa gatanu, ni ukuvuga ko ari ku munsi ugira nka 10 ntihenze ngana umunsi ugira nka 19 w'imyerekano, umuntu yosura akaraba neza, kuko mba ni iminsi 13 yo mu kwezi kwa gatanu ugashyira ko iminsi 4 yo mu kwezi kwa kane, ni ku munsi ugira wa 17 w'imyerekano, havuye haboneka abasirikare bavuga ko batembagaje ubutegetsi. Wumvirije abasirikare bavuze ko batembagaje ubutegetsi,
bo nyene mu kuvuga ntibigeze bavuga ngo dukoze kudeta kubera akamo twatewe n'abari mu myerekano. Muze musubire muryumvirize ijambo rya General Godefroid Niyombare urishatse wese n'ubu arashobora gusubira kurironka. Na hamwe muri iryo jambo avuga ngo ibi twebwe abasirikare tubikoze kuko kudeta yakozwe n'abasirikare ikorwa n'izindi ntwazangabo mu gipolisi. Nta na hamwe wumva bavugamwo ngo ibi bintu twabikoze kuko twabisabwe n'abari mu myerekano, ngo twebwe twitavye akamo k'abari mu myerekano. Nta na hamwe bavuze icyo jambo. Bariko barerekana abo bakoranye ibikorwa byo gutembagaza ubutegetsi. Nta na hamwe ubonamwo umuntu wo mu bari biyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza muri abo bariko bakora imyerekano. Nta n'umwe ubonamwo. Bagira bati tuje nyabuna uko babivuga guhagarika ubwicanyi buriko burakorerwa abanyagihugu mu myerekano. Bavuga ko kandi baje guhagararira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Baravuze n'ibindi barasiguye iryo jambo ndibaho ko ryamaze akanya ariko arabivuga. Rero muri ico gihe kuvuga ngo abasirikare mu myerekano yabaye kugira ngo habeho kudeta kuba ari ugukwegera ko ivyo ntaco bitana. None kubera iki wa Pacifique Nininahazwe, kubera iki ibyo bajya bapfukishe b'abasirikare n'abapolisi bavuga ari byo muhuriza ko ni ukubera iki? Ni kubera iki kandi bafashe imiheto bagomba guhirika ubutegetsi ko iyo myiyerekano mutaciye mubandanye mwabanje kureka mukabanza kureka murabe yuko babishobora mbe muhenda abandi? Ariko abarundi ntibakiri ibijuju rero nimureka guhendana ko mwaretse hanyuma rero bamumaze kubona yuko uguhirika ubutegetsi bibananiye mwaciye mugaruka mu myiyerekano kubera yuko ibyo mwashaka bitakunze. Nimureke guhenda abarundi barakuze. Iyo byari icyo bitana twari kubona inama ihuza abarongoye imyerekano n'abariko bagira kudeta, twari kubona baboneka mu bakoze kudeta, twari kumva hari urwego bashinze bahuriyemwo. Muri ico gihe ntaco bihuriyeko. Ivyo abasirikare mu Burundi bakoze ntabwo mbere binatangaje uravye uko no mu bindi bihugu bikunze kugenda. Iyo ibintu byayangaye ukabona abanyagihugu bagiye mwibarabara basaba ikintu cyumvikana, abategetsi nabo ukabona baciye bafata intumbero yo kwica abanyagihugu no kutumva akamo bariko barabatera. Si mu Burundi gusa n'ahandi byaragiye birashika. Ivyo byarashitse mu gihugu cya Egiputa, abantu baragiye mu myerekano, mu nyuma abasirikare barakura ubutegetsi bwa Perezida Hosni Mubarak. Ivyo byarabaye muri Tunisia, abanyagihugu baraja mu ibarabara biyamiriza ingene bariko barahohoterwa. Perezida w'ico gihe Zine El Abidine Ben Ali ntiyigera atahura akamo k'abanyagihugu, maze abasirikare bamutegeka kurekura ubutegetsi. Ivyo byarabaye muri Burkina Faso, abanyagihugu bagiye mu ibarabara biyamiriza Perezida Blaise Compaoré yariko yongera ikiringo atariko yo n'ibwirizwa shingiro, maze abasirikare mbere bari mu bacungera Blaise Compaoré nyene baba aribo baza kumbwira bati ntidushobora kwemera ko akajagari kabandanya ngaha tuviyeho. Ejo bundi biherutse kuba mu gihugu ca Mali, aho umukuru w'igihugu hari ibintu byinshi yariko aronona, abanyagihugu baja mu ibarabara haca amezi abiri bari mu ibarabara gushika aho abasirikare atanumwe abiteze bagiye bona baduka batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ibrahim Boubacar Keïta. Na hamwe muri ivyo bihugu ndigera numva bavuga ko abakoze imyerekano muri Egiputa bari abantu basanga batanazwi ngo bagiye kugira inama ngo n'abasirikare bahaguye batembagaza ubutegetsi. Nta na rimwe. Sindigera numva ivyo bintu babivuga muri Tunisia, sindigera numva ivyo bintu bivugwa muri Burkina Faso, sindigera numva bivugwa muri Mali. Mbere ibikunda gushika mu nyuma nuko abasirikare bafashe ubutegetsi baca baja mu mpari n'abari mu myerekano, kuko hari ibintu baba batabona cyo kimwe. Abasirikare baba bakeneye gufata ubutegetsi bakabandanya bufise, abari mu myerekano nabo bagira bati none se i Burundi se kw'ivyo byabaye abari mu myiyerekano ko hatabaye intari ngo tubone yuko batari kumwe nabo basiga bagize imigambi yo guhagarika ubutegetsi. Iyo muca mugenda mukumvikana muti mwebwe bimugize nibiki ko twebwe twagomba kubandanya imyigaragazo yacu,
none ko mutabahagaritse ngo bareke kugira iyo kudeta reka basha reka turabamamye twebwe abanyagihugu b'i Burundi ivyo mubesha genda mubibesha abazungu iyo muri buraya ariko i Burundi twarabona ivyo mwakoze ntimuzosubira kuduhenda murabesha abasha muranguha amatora meza kandi abanyapolitiki bagapiganwa neza uwatsinze amatora akaronka rero ibyo bintu byo kugufatanya ukwegeraho reka rero bitomore iyo mutegera abanyagirukanye mwibuke ko bari mu mpande zose z'abarundi moko yose mu byemezo bya politike ubwa kabiri babesha abanyagirukanye gusiga abantu mwanya mwibuka ko ari ikintu cyasize ibinyabiziga ku isi yagiye bizwi kandi batwakiranyije abanyarwanda abanyagirekano ibyo bintu bitigeze binasubira kuba igihe byari bimaze kuba ibyabo ko twebwe n'ubu dusaba umuco ku buryo uwo muntu yishwe iyo byateguriwe n'ibintu byagenze icya nyuma icya kudeta n'imyiyerekano tuburiye abasirikare baje bavuga ko baje gusubiza ibintu mu buryo kubera ko igihugu cyari cyaraye ibyo bintu mugomba kumenya nuko rero twumvise ingene abari muri opozisiyo radikale biha gahogo hanyuma bagerageza guhenda abantu bagerageza kurondera ingene bovyikuramwo ariko abarundi twarahinyuye kubera bafite ibibazo byinshi tubabaza kandi tubasaba yuko sentare izoza n'ibindi bibazo bakabisobanura neza bareke kwikura mu menyerokwezi byoroshe yivugisha ibyo bashaka n'ibi bintu biriko biraba by'abatoreye igihugu cy'uburundi bazotubwira yuko barimwo cyangwa batarimwo none twabibonye tukababyiyamirije kagame n'ubu bakavuga bati turiyamirije bavuga yuko bagomba gutera uburundi hariho ibibazo byinshi rero tubikiye abo bantu nibareke kuduhenda nibareke gusigura ibidasigurika abarundi dufite ibibazo byinshi tuzobabaza murakoze